kuri pass ya Cole Palmer. King aragombora 23 ku pass ya Castagne. Maxence arakwatanga pass kwa Rogers mugihe wa Pedro so yihereza Cole Palmer barahana. Mugihe ako Germain Palmer asasine ku mata 54. Germain Palmer antuka yatowe nk'umusatirizi nk'umukinyeranzo urukino ko biri kose. Yakinye match nza cyane rero iyi match tenete ngemo Kaisedo na Enzo bombi babiri hagati mu kibuga. Kaisedo no kuri fair match ntiyari ariko Kaisedo yarafise witwa Romeo Lavia hagati mu kibuga ndetse na Narisi James of course bakikujwe na Gerard Hato ndetse n'utwa Marogusto bari bakiye muri defense ya 3-3 bitatu bibiri Chelsea nziza ariko nabonye abatari bake bidogo bwo munyezamu wabo Robert Sanchez. Jimmy Kanagera ati nibikunda nibishoboka nivyumvikana nibizobaho n'ibindi byinshi ati kiriya gitsindo ca King equipe gitunze Robert Sanchez niyumvire gutaha kiriya gitsindo ca King kijamo gitahukanye ari na meilleur gardien kiriya gitsindo ca King kijamo yaciye nibuka ingene batubwiye ngo ni equipe nziza gitangaza yego cyane ati ni rukipe rukuru ariko bagitunze we harantu tutatahuranye je nakubwiye ko twambaye etiquette equipe nziza muri 4 ans Chelsea de Blues ibine ngo vyuko ngo dasimba ngo dasimba ngo umugezi ivyo ni vyawe kwa Liverpool ari igihugu cegeranye na Angleterre nikiye cyane ziriya zo muri Grande Bretagne za Ecosse ziriya nyinshi za Ecosse nka za Irlande du Nord Chelsea iza gutufasha no kubitaka bwa Irlande buzegereye ikisera bishaka yambaye gusetikete equipe ze gushika equipe nkuru c'est tout nabi equipe nkuru je ntabindi nivugiye sinigeze dananeza no ngaho ivyatumye baba bakuru nuko babikoreye c'est ça barafisa abo tutobagereranya ariko nabo barafisa abo basumba bivuze uno munsi bakinye urukino ku ruhande rwanje nemeza ngo uruhara rw'umumenyereza rwagaragaye mu rukino buriya Chelsea ironka umugabo witwa Alonso nabonye yuko Chelsea n'ibiri bibazo byayo bishobora kuba bigiye gutomererwa umuti bimwe na bimwe nubwo ntuvugira ku rukino rw'ejo cyane kubera ko uno munsi ni umwe mu bagabo Grevisse akajagari uravye uburyo yahagaritse abakinyi biwe aracafise ikibura bivuze ngo ico kibura n'umugabo witwa Moises Caicedo abantu bagarutse cyane ku majambo baravuga ati nitwumva ingene uja gukina equipe na match ya Premier League yose Zenzo Jeremias Fernandez mumenyereza wese yagomba kumusiga hanze uti gute Fernandez no musi mu mutwe niyitekaniye si hari wowe ivyimviro vyinshi biri kwa Manchester City gusumba kwitwa ko umukinyi wa Chelsea de Blues donc biri mu nzira zimusora uri mu mwaka weze saga yabaye bakanamusispanda bakina na Manchester City avuga ko yifuza kwibera kuri Santiago Bernabeu nako i Madrid uno munsi uribuka yuko Man City bayihaye dere ntarengwa ikaza kuyirenga bavuye tubivuyemo akagaruka kabwiye ati nyamara ni mworoshe ibiganiro urabona ngo ariko arahungabana ariko uravye winjiye in deep rukino umugabo witwa Alonso yakinyira abahungu biwe ni credit Chelsea ni equipe nkuru Morgan Rogers wa saison imwe nziza muri Aston Villa tandi twarwa kubona muri EPL gushika ukorokera muri equipe ya Chelsea de Blues ukitwara nko yitwaye iriya ni ato abantu uno munsi nimba tuzovuga ko Alexander Isaac ari mwiza wa Liverpool turindiriye ko agarura version yiwe ariko havuye umugabo yitwa Erling Haaland akakanya mu Bwongereza nimero 9 mwiza yitwa Yoba Pedro bitagereranywa Pedro niwe mukinya tarondera okazo zitatu kugira abone igitsindo yaje gutsinda igitsindo hakiri kare ariko version y'umukinyi mwiza iyakomeye Liverpool Chelsea ugomba kuyitega yitwa Cole Germain Palmer bari bongeye kuyironka baza gukina na Arbeloa nawe yarafise equipe nziza pe yananije Alonso yanamerita kumutsinda wanashaka mugabe citwa remplacement maganya nico Alonso yasumbije umugabo yitwa Alvaro Arbeloa yaje gutsinda ibitsindo bigera kuri bitatu wanashaka avanye uko azana Enzo Fernandez niba nibuka neza mugabo yazanye abakinyi baziko bafise vyose bishobora kugira abagarde insinzi bafise n'ubwo vyo bagora mugihe umugabo witwa Alvaro Arbeloa yaje kwiyicura urukino afata abakinyi beza bariko bakina urukino rwiwe bananije Chelsea abakuramo uravye umwana witwa Oscar Bob yariko akina iburyo hagazana tubona umugabo witwa Pep Nako Jorerato crampe zikamufata kuba ari umwana w'umunyanorvege ariko amutwara yongera mugarura bigaragara ngo ugwego gwabo uravye partnership y'umugabo witwa Joshua King kano kana kambara nimero 10 kambara 14 kambara 24 kambara 24 babo ni kambara 14 ugacuraba n'ugwego rw'umusatirizi nka Gonzalo uburyo bariko barakonnectana vyari bikwiye yuko n'imiburiburi
ubusatiriza bureka uko bwari buhagaze mugabo aza kwiyicira match umugabo yitwa Alonso we yikorera remplacement avuga ati intsinzi mfise ngomba kuyigarda nawe intsinzi mfise donc ibitsinda bibiri igitsinda kimwe uriko urarondera mu mwanya wo kucirukangako abeza bari kugufasha ubavanyemwo biba ngombwa yuko nashaka nako hato asohoka bakazana Pep Chavaria ariko Chavaria wanashaka mu rukino ntiyagaragaye cyane bivuze ngo niyo Chavaria yari kwinjira asanga Oscar Boba kihari n'undi Boba ari gutanga akazi byari kugaragara ngo Fulham idatsinze Chelsea bari kugabura ariko ubumenyi abamenyereza batekeye muri bo cyane ngiye gushimangira ndavuga ati Arbeloa uracara umumenyereza ugomba kwiga bijanye no kugukurira umugabo witwa Xabi Alonso aragukurira warashima n'abamenyereza babiri batagereranywa bivaye na kariyeri zabo ntoyi bamaze kutwereka mu bumenyereza ariko kandi ikigira kabiri nuko umumenyereza yitwa ko amaze kugira ico yerekanye gusumba uwundi ni nawe mumenyereza no musafise equipe nza gusumba uwundi kubera ko no munsi Chelsea tunza aba grand joueur abakinyi batari comparable n'aba Fulham en plus ku defender mayo ya Chelsea biragoye gusumba ku defender mayo ya equipe yitwa Fulham bivuze ngo umuntu akindira Chelsea nawe yoba mubi ashobora gukora amayeri bigakunda akagukura kw'intsinzi mugiye nka Fulham gukura amanota kuri Chelsea tuvyita exploit kuko naco warateguye cyo tumupfa gukura amanota 3 imbere ya Morgan Rogers, Cole Palmer, Joao Pedro bamenyereza n'umugabo yitwa Xabi Alonso rero gusa ninjiye muri match yabaye match iryoshe nka kuriya kuntu twanavuze mu mwaka weze muri ko twavuze match ya Paris na Bayern ya 5-2 ni match iryoshe Ligue des Champions kuva yabaho niki mugabo ni match iri mu bitsindo akabaho bamwe kuyinenga bavuga ati ni gute muvuga ko match iryoshe nje muri tsindi 9 erega ngo ni match yaranzwe n'ubusatirizi na mediane ni match tigeze tubona express aba defense kirege kubwanje navuga ngo utsinzwe ibitsindo bine na attack irimo Dembele Kvaratskhelia na Doué nagitangaza kirimo wananiwe kubera ko izo karite turazi ko aba defense bagize gute abo basatirizi bagize gute bazifise utsinzwe ibitsindo bine n'ubusatirizi burimo Arikumwe Olize ndetse na Luis Diaz Marulanda wowe uri mu defense naco ndakwagiriza kuko wananiwe mugabo dufata ko kuri match yejo urinze wankese ibitsindo bibiri yego imbere y'ubusatirizi burimo King burimo Gonzalo Garcia Torres burimo ibamvu bari bafise Oscar Bob ntuza kumbwira ngo wari wananijwe kubera ko karite cyangwa se capacity aba defenseur ba Chelsea bafise rakurwa Livecontroller ukongera ko batorera hato nabandi byanga n'ukunda ni bamwe mu defenseur kugira clean sheet biri muri mwe mu byari kuza gushimangira mugiye bo gutsinda bitatu muri defense ya Fulham peut-être kuvuga ngo bitwaje ubusatizi bwabo kuko Alonso yanabuvuze ko inyuma ya match reka twumvise adobwa na Bube tundi mu kanya gato tugaruke tunagera ku musozo Bube irabamenyesha isaha ni isaha 2 z'ijoro menya urugero rw'amahirwe yawe uciye kuri wezi3 akaburungu Bubet akaburungu BI Bubet utsinze uraronka utsinze uraronka inkino zose ko tuzitigira ko duciye muri Bubet utonda wa gatatu West to Landry kaburungu Bubet akaburungu BI kuri utarategereje application ya Bubet ako sinimeza ko nibara umuntu kurikana umupira akabana bashira zatanguye kugaba wowe davye Bubet gumiraho tuyarye kabisa ego zana nagize amakenga kuvuze ejo mvuga ati hako nagumye nabyumva mo kuva kare Bonvenga Chelsea na Fulham barava banganye kumusejwe didoge ya Manchester United bugezera buraduka ako bari gutabara kupo bro ari ukira kura kupo yawe yego mu minota 45 ya mbere ukabura yitabuye nende wabwiye bari Manchester biravunanye ni gute ahubwo kwima Manchester erega Manchester yakarike n'ubundi yongeye koreka abantu ngo utazombetinga karago ariko ivyo byose biterwa niki tunga Bubet muri telefone yawe yego noneho uyenstare ahageze aho bagusaba waje kugurura konti donc kuri kurugura konti hageze aho bagusaba kwishamo code parrainage ni imwe rukundi tanga amafaranga yitwa PJFM PJFM canke PJFM mugabo bifatanye kandi mu ndome nkuru hanyuma uyiterekeraho buri vendredi haba yitwa betting time tugatanga kupo ako nawe ushobora kwikorera kupo yiwawe canke niyo twagoye kana ati hano harimo amakengano modify ivyo byose birakunda ariko bahutunze Bubet wa muntu kigisagara cha Bujumbura gisaba kuvuza amafaranga cyane kandi kwe mu buryo bwose bushoboka hamwe na Bubet rero birumvikana ubandanya wimerererwa aneza cyane Chelsea nuko yacuye imbere equipe yitwa Fulham
igisigaye no kuraba gusa uburyo izi ekipe zo mizibiza kubandanya championnat bakora nibwo ekipe yitwa Chelsea ariko nabonye je yagiye kuyambira umunyezamu twara Sanchez ndavuga ni man none aya Sanchez ntakiri baragereza bose nawe biri yarashobora kuba yabiravye akabara ati bon Sanchez uri maji tondura umunyezamu ekipe igisuko kigoye gushitaruka ati Sanchez uri maji ariko yagomba kumuyambira muri we yo kumwereka ati nturi wenyene buriya kiriya gitsinda Joshua King yamutsinze namuravye avuga ati yaba bikunda ko umuntu ashobora kwinjira nka muri televiziyo akagukurayo Abdul na Mike tension yari hejuru twari twicane turiko turamaca avuga ati bashi bari gucana bakagusohora bakaguha ikonze ega ni cagonza ro baye umupira nyene bateye arawurupusa ariko kamutsinze igitsindo cyiza kabisa gaca gaterekamo gusa igihari coco nuko Alvaro Arbeloa n'umugabo azwi ku izina rya Alonso bo baduhaye match irimo tactique werekanye umupira rythme intensité niki ukabona ngo kameme yabaye match nkuru ariko nyene umuntu ategeza gutanga credit kuri Fulham twabonye kuri ya rugera imbere ya Chelsea uyirane munyagari mwagomba ko gukina equipe nationale yande ya Espagne n'ubu durapointa racemeza kari muri bezi zitunze kandi yamutuma ko kamusigiriki yamusize kora ko yasanze abatunze ari benshi afise benshi mukanya gatuma umuyobozi w'ubuhinga mu gihugu ca Pays-Bas Miguel de Jong ariko presenta witwa Miguel de Jong ex mediateur wa Hollande 2010 na 14 ariko presenta witwa Xavi Hernandez nk'umumenyereza mukuru yavuze ati kuri twebwe amahitamo ya mbere wagomba gusubirira Coman yari Pep Guardiola atubwira ko yifuza kuruhuka ubwa kabiri yari Arne Slot atubwira ko acifuza kwibera mu maklub ubwa gatatu n'uyu mugabo tucaranye twese hajya mu yandi majambo Xavi Hernandez yari